kaminuza ngiyeyo kaminuza y'u Burundi nzari iranyomora abo ntavuga bishikane nyine kino gisata nacenjene kuko ofe tugiye kuraba ibintu byose bijanye na divertissement mu bihugu byateye imbere usanga abanaliste babaho muri football bariho muri basketball bariho mu muziki bariho muri filme bariho mu bindi bihugu bango twebwe nitwe hano no muri football twarababuze ibyo barabizi ni kore more ya abandi bakirenze arabandi bakirenze abanduze iyo ugiye muri ivyo bintu uza gusanga uri kurageranya akayabo n'intare urumva urumva none Mimi kwa mumvuga kenshi aba yakaguha baza kubwira ikintu kimwe ujya sinamuvuga ngo mpembe nakubwiye ndamuvuga kubera ko nyene ndamukunda nyene ni cyambere ejo no kubwira no kuvuga ngo twebwe twarakoze ibishoboka urumva twarakoze ibishoboka kandi ku mpande zose yaba kubatanga amafaranga yaba kuri twebwe twari kuri tere rero no kuvuga ngo asigaye haba abazoyiraba ubundi twebwe dufise ikibazo mu Burundi turafise ikibazo cyo kuraba ibintu ngo par rapport a baje naco dupfa nabere nta kimwe mupfu kiretse wagifa nanje nenyene koko kuvuze ngo Sultan Putsa n'ukuri yabaye ukuri gasa oya ni yari filime Ornella na Chris barakundanye amne reka tuvuge uno munsi reka tuvuge nk'umuntu umanalist umuntu ubona kore kuko iyo umuntu amaze kuba ari umanalist n'umuntu ababona aho bipfira naho byokirira uhanura iki abantu bari mu entertainment ya film cyangwa ya movie bankane abo bose bari gukora abari gukora neza ni benshi ariko uri karatabanga numwe abari je uri gukora neza ndamu ko bari gukora nabi ari bo badandatse ntacyo uvuze ngo abariko barakora ni benshi ariko uri kurakora nabi numwe barinde nyumba tariba Hello guys, murameze fresh ndetse turameze neza mwamaze kumva ijyu amaze bati ni Fabere Burundi cyangwa ikiranga kirumwe uno munsi uri hejuru bamaze kwishikira centre ville niko bimeze neza cyane uno munsi tukaba turi kumwe na Nyama Pro mbere yuko tumwakira ko tubanze bari mu diaspora bari muri Amerika Canada Australia hamwe no muri Europe bavuye big up sana mu babosi bacu turabakunda cyane uno munsi rero umunsi udasanzwe ubona ko ari umunsi wa lancement officiel ya Heartbeat ubona ko ibintu bimeze neza cyane twabazaniye Nyama Pro kuri G5 Media TV imbere yuko tugira tumwakira reka tubasabe mugire subscribe like share and comment imbere ko muraba kino kiganiro ndabasabye mubanze mu gitange ngira mwamubonye amaze kubona ko ibintu biba bimeze neza cyane Nyama Pro yo meze neza fresh mut ndabona yuko ibintu biba bimeze neza cyane okay nuko Nyama Pro ndamutse abakunzi ba G5 Media TV ndabaramukije cyane okay babwire bagire subscribe basi ivyo bavyumvise kandi kandi burya ubundi burya rega aburi kurabwira bagire subscribe harimo abakwanka harimo n'abagukunda rero kukomeza kubivuga niko abajya bakwanka uburi kurabashavuza kandi nuko ama TV menshi tunabivuga usanga yakwije ubajyamanya amaserivu rero no kuvuga ngo babigira cyangwa batabigira gahunda ni yayindi no kubandanya nuko mama bonye ni Nyama Pro nuko Nyama Pro abantu benshi bakumenyereye ku ma TV online cyangwa ma TV y'ahandi hantu niki Nyama Pro ni inde mu majambo make ndi umuseribateri
Ndavuga sinubatse ndi umwana nitwa Lievenzo yikorera ndi umusore navukiye mu Rumonge itariki 3 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2000 narize humanite kabisa ndayiheza urumva kaminuza ngiyeyo kaminuza y'u Burundi nzariranyomora urumva rero munyuma nyene ndumu filmmaker hagikinira bagiye n'igihe best analyst ico nta diplome ndagifite ariko naco ku bantu bazi nka Nyamapro benshi bazi nk'umuntu analyst akomeye cyane none mbega ikintu cy'ubu analyst bagikuye kuki cyangwa bagikuye burya ni bofete ni kimwe mu bintu basi biteze imbere numva ni kimwe mu bintu bituma nukuvuga biteze imbere kino gisata nacenjene kuko ofete tugiye kuraba ibintu byose bijanye na divertissement mu bihugu byateye imbere usanga abanaliste babaho muri football bariho muri basketball bariho mu muziki bariho muri filme bariho mu bindi bihugu ngo twebwe nitwe hano no muri football twarababuze niyo mpamvu bavuga ati no muri football twarababuze kubera ko kino kintu ni ikintu gisanzwe giteza imbere ino myuga tuba dusanzwe dukora none Nyamapro kubera iki usanga hari abantu kanaka uvuga n'abandi kanaka utavuga ivyo biva kuki abo ntavuga bishikane nyine donc Nyamapro turamenyereye kenshi na kenshi tubona ukunda kuvuga ku bantu ku maelema ngira mvugiye ko amaelema ashika nko kuri 3 elema ya mbere ni Mimi Hey elema ya kabiri ni Amede Manirakiza elema ya gatatu sindayivuga niwe yimbwiye Fani yari yo nyene kubera iki cyane kunda kuvuga abo bantu sikubera ko sikubera ko nukuvuga ngo nimba ndakuvuze nuko uri kurakora bituma ubundi kandi nuko uri kurakora kandi nkaba ndagukunda kuko ndakwanka je sindakuvuga takwere no abantu benshi muri commentaire twama dusoma ama commentaire menshi avuga ati Nyamapro nukuri turamwanka ibi bintu ariko ravuga kuri abantu bacu Nyamapro turamwanka ariko Nyama kandi kubaza mbarize n'abantu benshi bari bashaka kumenya ibi bintu Nyama abikurahe ko yamazana amakuru atazwi n'abandi bantu neme ugasanga nabo bantu ariko ravuga begereye abo bandi ntabyo bazi Nyamapro abikurahe cyangwa ufise ingana ababa begereye barabizi ariko nabyo bavuga kandi jewe nta muntu jewe nkora ngo anyemere jewe niyemeye biba bihagije none bikora kubera iki bino bintu wamukora numuhamagara imihamagara gwiro mw'abantu Nyamapro kugira ati jewe ibintu byose ndiko nakora numuhamagara uvuga nk'abapastori iyo bariko baravuga ubutumwa navuga ati numuhamagara nawe kuba ati je kuba ndi umu-analyst numuhamagara none gasogoko bino bintu biraguhagafa none hari uwo nsaba Cheko nitunze ariko mandera imwe nabonye biro nashaka nimenga neweshite kuri start uvuga ati iyo uri kuri kamera cyangwa uri kuri mic za Diko Entertainment niho usanga uri kuravuga ibintu bitwika cyangwa uri kuragira gute hanyuma biba ngombwa ko abantu basaba yuko boza Diko zaraguhostinga none Diko nakishirize hamwe cyangwa gipanze gute oya kuvuga ngo iyo ukorana n'umuntu twese turafise abantu dukorana mu buzima busanzwe hari umuntu bamukorana wanashaka ari business cyangwa ibindi bintu ugasanga abo bantu muri kumwe inyenyeri zanyu zose ziraka kubera ko muri kumwe urumva mwatandukana izo nyenyeri ntizake nuba umwe yagenda uko izo nyenyeri ntizake urumva cyangwa ugasanga hari abandi bakorana batandukana inyenyeri y'umwikaka uyundi kazima urumva rero no kuvuga ngo icambere cyo nta kiganiro jewe nkora kwa Diko ntateguye cyane cyane ntamfatirana ndategura nkandika nkasoma boko muzi umuntu ngira nkorane nawe si bwa nuko Nyamapro uno munsi uri hejuru turi ngaho nyene
urabona ko turi aho bibera aho bibera turi muri lancement officiel ya Heartbeat we nkanyamapro Heartbeat ivuga kwiki cyangwa ino lancement ivuga kwiki ni filime nziza ni filime nziza ubwiye iki abazoyikurikirana mbega abazoyikurikiranira hehe ko tuguma twumva ngo Heartbeat nibi ivyo barabizi ni kuri more ya abandi bakirenze abandi bakirenze abanduzi na ino filime Heartbeat nkanyama umuntu twemera nk'umu analyst akaba n'umu producer twemera filime tuyivuge ko kandi ubwo si biganiro bimwe bita ngo nurukato icambere ejo no kubwira no kuvuga ngo twebwe twarakoze ibishoboka urumva twarakoze ibishoboka kandi ku mpande zose yaba kubatanga amafaranga yaba kuri twebwe twari kuri tere rero no kuvuga ngo asigaye haba aho abazoyiraba ubundi twebwe dufise ikibazo mu Burundi turafise ikibazo cyo kuraba ibintu ngo par rapport a urumva nuvuga iyo ugiye muri ivyo bintu uza gusanga uri kurageranya akayabo n'intare urumva urumva uza gusanga nuvuga ngo habaye ibintu uza gusanga hari ibintu uri kurahuza bidahura kubera ko wabonye byenda gusa ugasanga uri kurabihuza bidahura kandi akayabo gafise ubwiza bwako n'ububi bwako intare ifise ubwiza bwayo n'ububi bwayo ivyo bintu rero bigomba kugereranya bakunzi ba G-Force Media TV nimwicare mwige uno munsi si bya bindi nkuko nyamapro akanda kubaza akabazo kamwe mbega nazindutse mbona hano hantu uri mu bikorwa byose kandi ukabura umuntu mbona uciye bugufi aho abantu benshi bavuga ati nyamapro n'umuntu yishima agize gute nkaba nabonye wazindu turapanga intebe nkaba nabonye wazindu turagira ikinakiriya ivyo abantu bazi nka nyamapro nk'umuntu agara cyangwa umuntu yishima nkuko babivuga kenshi nyamapro ninde abavuga ko ngara nuko batarayampemba none ko more yampemye noreka kuyipangira intebe nuko batarayama ku mafaranga banoroshe nyamapro ndi ku gafaranga kabisa jewe njani nkoresha icyo ugomba ariko yampe none mimi kwa mumvuga kenshi aba yakaguha uraza kubwira ikintu kimwe ujya sinamuvuga ngo mpembe nakubwiye ndamuvuga kubera ko nyene ndamukunda nyene ni nuko nyamapro twaraguhawe nk'umuntu umwe muri entertainment ya movie canke ya film ajeje kuraba ahantu hari insolite canke ahantu hari ikintu kitameze neza uno munsi uno mwana tuvugana nuwahe muntu ariko bikora neza canke no muntu ariko bikora nabi nyimba atari banga abo bose bari gukora abari gukora neza ni benshi ariko uri karatubanga numwe abari je uri gukora neza ndamu ko bari gukora nabi ari bo badandatsa ntacyo uvuze ngo abari ko barakora ni benshi ariko uri kurakora nabi numwe barinde nyimba atari banga Sami Sami ariko aratoba none Sami nibihe bihe urumva ibihe byaramusize ariko akorera inyuma y'igihe aho abandi bariko bakorera mu gihe nyamapro hari abantu benshi baguma babazagiza canke baguma babaza kenshi none nyama kubera ikavuga abandi hanyuma ageze kuri Yoronera Mutoni ntagire icyo avuga ibi nabyo biva kuki ujya kwa rumwerana hajya Yoronera akaba amakosa nabo bayavuge nabo kubera ko jewe cyane nuko baguha agafungo kaboneka ngati yuzi nkumako
bavyumvise ko nyama yikundira agafungo none ega hari ikintu bahora bakora kera iyo uri umuntu ushaka kwikundwa akazi bwami burya ruswa kera yamyeho urumva hari ukuntu bagenda nk'ubu iyo umuntu yimbuye swati nimba ari bigori nimba ari amasaka kagenda kagana inzoga iryoshe kabisa bayita inzira amazi urumva akashikana ibwami akavuga ati mwami murashobora mu vyubahiro vyayo murashobora kunyakirira rino shishiro kabisa ubu ndibaza bakunzi ba G-Force Media TV ndibaza uya inyisho murayiroze nyamvuga ati jewe cyangwa ndakizi nico nshaka ndakizi nuko umusaza nagomba ndakubaza ikintu canke nagomba ndagusabe nk'intererano canke ijambo rimwe wobwira umusaza Abel Nduwayo uvanye n'ibikorwa ariko arakora mu minsi bivanye n'ivyo abarimwo niki mubwira iki kuba dusanzwe tuzi ko nka nyamapro Abel Nduwayo menga ntiba bimeze neza cyane baje naco dupfa nabera nta kimwe mupfu kiretse wagipfa nanje wewe ntacyo mupfa nabera ariko Abel yimba hari cyo mupfa ubwo rero nimba gihari ni wakizi nimba hari cyo dupfa je nta kintu dupfa okay sawa nuko kuri stati zawe keshi tukunda kubona ngo uyu musaza ngo nuko kubiyaga kure nuko ngaba nabari ko bararamura bariko bitanira amasiriva none mba mbeshe none nawe bipfira aho bipfira kuvuga ngo twebwe turafise muri no industry turafise ikintu cyo kwikanga ubu legend urumva ushika ni isaha twebwe muri industry ya film ntuzi ngo kugira ngo umuntu yitwe legend aba yakoze iki urumva hari abantu wanashaka benshi bice nka 99% by'abasineast anciennete nukuvuga ngo kugira witwe legend bafatira kuri anciennete ufise neza cyane urumva ariko uyu munsi woza kuraba umukinyi ari professionnel dufise mu Burundi no hanze bazi nujya mwaha no kuvuga ninde urumva Leonce Ngabo burya Leonce Ngabo ntibamuzi nk'umuririmbyi uyu nubu wandike no kuri Google Leonce Ngabo bavuga ko ari acteur cinéaste ibyo uririmbyi ntabyo bazi urumva ngo niwe ari professionnel azwi kuri nuba azwi ubwo mpuzamahanga kandi yakoze film imwe gitorengra bivuze ngo rero kwitwa legend si anciennete oya tubare ico kintu caratunyoshe caradufashe twumva ko umengo ko umaze imyaka myinshi bisha bikugira umu legend none ugaca wumva iyi generation nshasha takini kwiye kukubwira urumva rero no kuvuga ngo Abel ari mu mugwi nyene wa Sami urumva yaguye kuruga urumva basi we araza gato ari imbere ya Sami gato ariko nawe aracari muri bya bintu bya kera none kugira umuntu abe umulegend bisaba imyaka canke bisaba iki je nibaza ko ibikorwa arivyo bikugira umulegend ibikorwa ushobora no kwitwa umulegend umaze imyaka 2 muri kariyeri byakwe kuko ari igihe ushobora gukora ndeka ndaguhakarora uyu munsi tuje muri football uribaza yuko hari igihe kizogera Cristiano Ronaldo na Messi bakareka kubita aba legend wapi none ako no barakoze kuva za okay bivuze ngo rero uvuze ngo barakoze ntuvuze imyaka barakoze ibikorwa rero bikugura muri legend sivyo si imyaka siyo ikugura muri legend urumva ari umuntu ashobora gukora igikorwa avuga ati igikorwa vraiment kugira ngo hazoze umuntu ishikira nuko azoheze nk'imyaka 100 cyakine mano ngo kano kantu ni kamwe kaboneka mu myaka 200 ico rero kigura muri legend kubona uyu munsi urabona ubwo twese tiko turahatana kujako ni gwa gwego tuzobona ama Européen azana amafaranga kemvesa muri filme ni gwa gwego tuzobona abakinyi b'abarundi baja muri Hollywood na cyane urumva rero ubwo gwego nukuvuga ngo ubwo gwego Leonce we yarugeze ko twebwe turaniyumvira gukora filme urumva nuwo iyo filme izo filme twebwe twifuza gukora ngo yazikoze kera cyonje twita ubu legend nuvuga ngo nibwo tuzobikora ntibizokura ko ari muri legend niwe yadutanguriye ubundi imyaka byo nibisanzwe kubaho mari imyaka muri kariyeri urashobora kuyimaramo ugasanga nta kintu na kimwe wamariye industry
na cyane cyane na cyane cyane none reka tuvuge uno munsi reka tuvuge nk'umuntu w'umanalist umuntu ubona kore kuko iyo umuntu amaze kuba ari umanalist n'umuntu ababona aho bipfira naho byokirira uhanura iki abantu bari mu entertainment ya film cyangwa ya movie bankane bankane ariko bifu zidandaza urumva bankane ariko bashize mu bwenge urumva bankane bashize mu bwenge urashobora uribaza nk'uyu munsi wovyuka wumva Noraski yasubiye kwishiga canke yavuye kwa fani bamwirukanye donc batandukanye mejeje zidandaza nubwo bari beze mejeje zidandaza ariko ikibazo ntashobora kubikora nico gituma ndakubwira ngo mu Burundi biragoye kuzobona scandal cyane cyane mu bakinyi ba film niyo woni babona ikintu citwa beze mu bakinyi ba film 70% kibari ico nta mukinyi wa cinema ashobora kwigirisha ngo bakore beze ashobora kudugira ku kintu cyari gisanzwe gihari eka dusubire inyuma gato tukiri kwako nyene hano hantu rahanyishura neza ko twabonye beze ivuga ngo Nera Naizo barakunda urazi ko yari film none nyene koko kuvuze ngo 70% n'ukuri yabaye ukuri gato oya ni yari film Oriana na Chris barakundanye ama barahebana ikibazo mushaka kumenya ni ryari bahebanye mutigeze mumenya ni ryari bakundana nico kibazo rega mufisi nuko umusaza yo cyane mva majama nkamanye ariko nuko bakunze bagifasha Media TV reka tubabwire yuko uyu ni wa musaza wanyu Nyama Pro kandi igihe cyose tuzomukenera nkumbure sindamwishurira Nyama kino kiganiro reko tukirangirize ngaho kure tubandanye n'ibindi ngaho indani urazi ko dufite ibikorwa byinshi indani nuko ni bya jambo gutekerera abakunzi bagifasha Media TV n'abakunzi bawe muri rusange ijambo je nabamvuga ni ryari burya ibintu byose dukora uzoharanira kuba wa mbere uzoharanira kuba wa mbere mu bintu byose ukora niwa nabimbwa nuzubimbwa bimwe y'umukomi gira inyuma y'izindi imbere yaduzi uziyobore reka tugushimi murakoze cyane komera bakunzi bagifasha Media TV no munsi twabazaniye Nyama Pro kandi urabona ko ibintu byagenze neza cyane turabashimiye cyane mushekera kubana natwe tubazaniye n'ibindi biganiro mu kanya tugatubinjize muri Heartbeat ciao big up sana